Black Entertainer TV. Mwite Bruce Melody canke 001 kuva Kigali Rwanda, neza na neza i Kanombe. Umuhungu ubona ko mwino misi ariko abikora neza hariya mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Uno munsi nje ku makuru yiwe tuve kuri media tour yakoze muri Tanzania, hama tugaruke neza na neza Kigali Rwanda imbere ya President Paul Kagame n'ibibazo yagiye abaza nuko vyagenze. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni Tasi the Winner nk'ibisanzwe, nayo channel yanyu ni Black Entertainer. Rero nkakwibutsa utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro vy'ahazaza no mu bindi ibiganiro tuzoba dukurikizaho, uzobe mu bambere bagiye babibona kugira ngo dusangire amakuru agiye atandukanye aca kuri ino channel yanyu. Nongeye kukuramutsa wewe uri mu buseruko, mu burengero, mu buraruko ndetse no mu manuko bw'ibihugu bigiye bitandukanye, abantu muri Bujumbura Burundi, Kigali Rwanda, abantu muri Dar es Salaam Tanzania, abantu muri Kampala Uganda, abantu muri Kenya Nairobi. Reka ndababwire ati amahoro y'Imana abane namwe, abantu muri Canada, abantu muri Ottawa, abantu muri Dubai, abantu muri Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi, abantu muri Australia n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mwa kino kiganiro tugiye kubamwo uno munsi. Ati none bimeze gute? Neza na neza tuje ku makuru y'umuririmbyi Bruce Melody kuva neza na neza hariya mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaragize imisi urugendo ari muri media tour kuva hariya mu gihugu ca Tanzania hariya kwa ba Diamond Platnumz. Ubona ko media tour yagenze neza, ubona ko umuhungu canke umujene wacu yabikoze neza, aho ubona yakoze ama media tour ku maradiyo agiye atandukanye, Wasafi Radio n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, aho bagiye bamwakira neza bakamubaza ibibazo akabishura neza nawe nkuko yari yasanzwe yabiteganije. Rero aho ubona yahejeje media tour aravuga ati reka nsimbire Zanzibar naho ndabe uko vyifashe, ndabe uko bimeze. Umujene asimbira Zanzibar. Abantu benshi bagiye bavuga amajambo menshi ngo Diamond Platnumz ngo ntiyoba yarigeza postinga indirimbo Pom Pom ya Bruce Melody, ndetse ngo ntiyigeze ayiha value. Ariko ico kibazo barakimubajije, Diamond Platnumz yishuye avuga ati je ubwanze nari nsi ibikorwa vyinshi, rero sinari kuza gupostinga ibintu vy'umuhanzi mukuru kandi azi vyarimwo nka Bruce Melody, vyatumye je nita ku vyanje canke ibikorwa vyanje nari nse kugira ngo ndabipostinge navyo bigire vibe. Ariko sukuvuga ngo nari ndamwase, nuko nanje ico gihe nari nsi ibindi bikorwa byinshi vyanje nariko ndakora. Ubwo rero niko kutamu postinga nkuko vyari vyemewe, ariko ntaco vyishe kuko asanzwe ari umuhanzi mukuru azi ivyarimwo, azi n'ivyo gukora. Mwite 001 canke Bruce Melody Munyakazi kuva hariya mu gihugu c'u Rwanda, aho abantu benshi bagiye bavuga ko yoba yahuye na Bruce na Diamond Platnumz nk'ubutambukaga. Oya, siko byari bimeze, ahubwo Bruce Melody yagiye Zanzibar gukora iyo media tour nyene kuko yari kibandanya, hama umuhanzi cyangwa umuririmbyi rurangiranwa muri Tanzania ariwe bita Diamond Platnumz
ahitamwo kuza kumwakira nk'umuntu bakoranye igikorwa, hama aramutembereza Zanzibar, bagenda bakorana n'ibindi bitandukanye, aho amakuru dufise kugera kuno munsi ashobora kuba yarasinyiraniye na kontra yo gukorana ayandi ma project menshi agiye atandukanye, bazokorana n'umuririmbyi Bruce Melody 001 Munyakazi kuva hariya Kigali Rwanda. Mwite Bruce Melody, aho media tour yayirangije ahita agaruka mu Rwanda nk'ibisanzwe, agarukana umunezero mwinshi kuko ivyo yaragiyemwo, akazi yaragiyemwo kari kagenze fresh, kari kagenze neza nk'uko yari yabiteguye, nubwo ata bintu bibura utunenge, ariko we avuga ko vyagenze neza uko bimeze kose. Nuko mu nyuma agaruka ari ku yindi another level, nk'uko yari yatumiwe novuga nk'ikintu twakwitwa kuvugana canke guhana umubonano na nyine icubahiro Perezida Paul Kagame, aho yari muri bamwe batumiwe mu gwaruka bafise ivyiyumviro baza gushikiriza. Aho bari babonanye niho Bruce Melody yafata ijambo aravuga ati, mbere Perezida yamubaje ati, mbega Bruce Melody, tugeze ku ruhande rw'imyidagaduro ubona umuziki arakazi cyangwa ubona umuziki uriha? Umuhungu udatinya araza aravuga ati, nk'uko ndaba ngaha ntabwo icyo cyari kibazo wari ukwiye kumbaza, ahubwo aba ari nyinshi, kuko urabye mu myaka 10 iheze uko nari imeze nuko meze uno munsi, nuko vyahindutse kuko, kandi vyahinduwe n'umuziki, vyahinduwe n'aka kazi nyene sanzwe nkora. Rero nukuvuga umuziki we avuga ko arakazi nk'ubundi buzi, kandi karimwe amafaranga iyo ugakoze neza, ukagakora ugakunze. Nawe Bruce Melody yongera aravuga ati, hari ibintu byinshi tugiye dukeneye cyangwa tugiye tubura ngaha nk'abanyarwanda, nk'abana bawe. Nawe aramubaza ati, se vyoba ari biki? Aravuga ati, jewe nk'umuhanzi mukuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba Bene n'abandi, tuba dukeneye kugira access kuri Stade Amahoro nk'uko dufise arena ngaha mwayiduhaye, tugakora imyidagaduro, tugakorana na mugenzanje tukayuzuza. Twari dukeneye yuko munaduhana Stade Amahoro kugira ngo naho tuzohore dukora ibiteramo. Turakeneye gukora ibiteramo biri ku rwego rwo hejuru, bijyamo abantu benshi barenga n'abaja hajya kuri arena. Ico aba aragishikirije. Noneho ikindi yameze nk'ushikiriza gica gitera cishugwa dialect, ni kijanye no kumonitiza imbuga zo mu Rwanda. Navyo bimeze gute? Aho yavuze ati, ubundi nta kintu kigoye canke usanga giteye isoni nko kuba turi abanyarwanda twishimira igihugu cacu, dushaka n'iterambere ryacu, ariko ugasanga kugira ngo tuze guhembwa kwizi mbuga Facebook, YouTube n'izindi zigiye zitandukanye, ari uko tugirinda kuja gutira ubwene gihugu bw'ibindi bihugu. Rero ikintu twashaka nuko twashaka monetization y'izi mbuga kugira ngo tuzohore tubikora. Niho bamaze ati, none hakenewe iki cyanye uko gwiki kugira ngo muronke iyo monetization? Arababwira ati, ubundi ibintu by'imbuga ukuntu bikora, hari ibintu bitama ads kugira ngo uronke amafaranga, nibwo buriya bu video ubanza gutambuka imbere yuko ugurura video y'umuntu. Rero twebwe turaba imiziki cyangwa ibindi bintu byose nkaho umengo twebwe twararihiye ivyo bintu ntibituraba, ariko nuko ata bisabwa dufise kugira ngo igihugu kibe muri abo bantu bakenera kuba boronka monetization.
aha hantu Bruce Melody byatumye numva mukunze cyane. Ubundi igihugu giteye imbere nk'u Rwanda cyari gikwiye kuba gifise monetization, ariko nanje ubwanje nakwibaza byapfiriye he kuba ata monetization ihari. Ariko reka dutere intege Bruce Melody kuko yabereye izuba abandi, kugira amahirwe ukegera nyine icyubahiro ukaronka ibyo umusaba kandi ukamusaba ibintu bizima, bituma n'abandi bakugirira icyizere, bigatuma bakwizereramwo bakabona ko utabatengushe mu byo bagutumye canke mu cyizere basanzwe bagufitiye. Mwite 001 canke Bruce Melody kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru twari tubafitiye uno munsi yarayo, nayo je twari kumwe ni wa muhungu wanyu n'ubundi, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Rero utarakora subscribe ndakwibutse ko wikora, tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Wewe wayikoze nawe mwibutse ko uri umuntu w'agaciro, bandanye ukora share na like na comment, dukomeze kugira umuryango mugari, umuryango wagutse. Ciao ciao, ndabakunda sana, mugire umugisha.